Abashimiye mwese muriko murakurikirana Isomo TV isanzwe ikora ubusesanguzi mu bijanye na politike na geopolitike byo muri aka karere. No musi nashaka tuvuge ku kintu kijanye n'amakuru umudamu witwa Scovia, umunyamakuru w'umunyarwandakazi ndetse akaba ari n'umukozi cyane wa M23 amaze imisi bahindisha ku mateleviziyo yabo bamamaza inkuru za M23 bashigikira cyane cyane bariko baravuga ku bintu bijanye n'ivyo Dr Oscar Barinda Mugaba sanzwe ari icegera cy'umuvugizi wa UFC wa Alliance Fleuve Congo Nil muri M23, aho yavuze ko mu guhera mu 2022 avuga ko abasirikare bangana 2019 na babiri b'abarundi aribo binjiye muri Republika ya Demokarasi ya Congo RDC. Igitangaje niyo mibare sinzi hayikura mu gihe igisirikare cy'Uburundi cyo kitanatashoboye gutangaza iyo mibare y'abasoda binjiye. Sinzi rero ko igisoda cy'Uburundi giha raporo Dr Barinda, nibaza ko aba bantu mu mutwe bafise ikibazo. Ikirengere rero kuri ivyo avuga ko ngo bangana n'ibihumbi 19,172 aribo bashoboye gutaha mu Burundi ari bazima. Muri makivyo n'ibinyoma vyeruye bikwiye guhinyuzwa mu bisanzwe canke dukwiye kubeshuza n'amakuru yizewe cyane cyane twisunze n'amateka y'intambara. Kubera ko nta kindi babagamije ibi no kugira bace intega abarundi, bace intega abasirikare b'abarundi, na cyane cyane ko bariko baritanga mu bikorwa bidasanzwe byo garukana amahoro muri aka karere ka East Africa. Icambere nababwira reka tugerageze gutandukanya ukuri n'ibinyoma muri ibi bintu yavuze. Musanzwe mu 23 ivyo yavuze ko hinje abasoda 2019,172 ikavuga ko 2019,872 aribo bashoboye gusohoka basubire Burundi ari bazima. Mu bisanzwe bisigura ko abarenga 9,000 bapfiriye muri RDC cyane naho bafashwe na M23. Ibi rero vyoba ari ibintu bidasanzwe rwose mu mateka y'igisirikare cy'u Burundi, kubera reka ndababwire ikintu kijanye n'ukuri ku biharuro cyangwa ku mibare impuke zawe zatangaje. Abagespere bawe bavuga ko mu bisanzwe kuva 2020 abasirikare batarenga 15,000 aribo binjiye muri RDC mu makuru cyangwa mu byo batohoje. Iki giharuro ni gitigiri cyo kwizera mu bisanzwe ko kiva mu hamwe kigenga kandi ribagenewe kwisi yose. Uburyo bwa kabiri umuntu yovuga ni uburyo M23 ikoresha mu ntambara y'ikinyoma canke mu ntambara y'ibihuha. M23 musanzwe n'umuharo usanzwe uhanganye n'ingabo za RDC arizo bita FARDC nayo ikaba ifise abafatanyabikorwa barimwo abasirikare b'u Burundi FDNB. Rero muratubabare gatoyi hari akari kaduciriyemwo. Rero mu bisanzwe ibi bituma gukoresha intwaro y'ikinyoma canke ibigwanisho by'inkuru z'ibinyoma ico no kwita propaganda bobo birabafasha, kubera ko bwa mbere babashaka bacafuza izina ry'igisirikare cy'u Burundi, na cyane cyane ko babashaka kunyegeza ko abasirikare b'abarundi babatsinda ku rugamba. Babashaka kunyegeza ingufu z'abasirikare b'abarundi, ariko barahumba kubera ko abasirikare b'u Burundi burya barazwi kandi nabo nyene barabazi guhera kuri ba Kabira Pere barabizi. Reka ndababwire ibintu mwe mutazi. Kuri Kabira Pere vyaranse ko FPR ishobora kwinjira mu kiyaya ca Rusizi ngo bagende mu Buvira. Ivyo nta muntu n'umwe atabizi, vyarabananiye barinze gukontrona bacaza gisanga ni kugira bagende gushaka Kinshasa. Burya kugira bashike mu Buvira n'ingabo za FDD, kandi muri ico gihe ingabo za FDD zari zihari zagwana n'igisirikare cy'u Burundi zigaca zigwana nabo ba FPR. Bose vyaranse ko batobora hajya ngo bahinjire. Mbe ndaretse rero no munsi bagenda nk'igihugu bitumvikana ko uno munsi ariho bo cabahenura uko bashatse kugira bahashike. FPR intuze ingabo za FDD zarahamagaye Kabira Pere ziramubwira ati okay on dégage turababisiye nimuze muhashike nta kibazo. Rero bumve ko amateka y'igisirikare cy'u Burundi kirazwe mu bisanzwe gushaka gushiraho ibinyoma by'imibare nk'ivyo ibiharuro nk'ivyo bidafise ishingiro n'uburyo bwo kugira bakora ico bitagere psychologique, bareme ubwoba mu muntu, bareme ubwoba mu basirikare b'u Burundi, bateye ubwoba n'ibihuha bitume bacika intege. Ariko ivyo ku basirikare b'u Burundi baramaze kubirengera gose, wenda bicanke bishobora gufata abasoda bake
abanyagihugu bakapana abasirikare ubundi ivyo barabirenze barabizi bishobora abanyagihugu basanzwe ko aribo bishobora kugiraho ingaruka naho nyene umubare abagitigiri gitoya cyane. Hama reka ndababwire ku mateka y'igisirikare musanzwe, ku mateka y'intambara y'igisirikare cyane cyane cy'u Burundi. Igisoda cy'u Burundi kiramenyereye mu bisanzwe imirwano y'ibihe bigoye, ico no kwita experience militaire. Baramenyereye ivyo bibazo kuva intambara iba mu Burundi hagati mu ntambara ya guerilla, bagize experience, bafise ibirindiro bikomakomeye mu bihugu nka Somalia, Centrafrique n'ahandi, aho bose bafise experience kandi isi yose irabazi, irazi uko bakora. Ubwa gatatu reka ndababwire amateka mu bisanzwe y'intambara no ku gisirikare gikora. Igisirikare cy'u Burundi kiramenyereye imirwano y'ibihe bigoye nk'uko nabibabwiye. Rero iyo abasoda b'u Burundi niyo baremamwo iyo dore psychologique n'abasoda bamenyereye gukorera ahantu hatagira logistique ikwiye, ivyo barabitojwe barabiza. Abasoda b'u Burundi bashobora kugenda ibirometero birenga ibihumbi 2,000 atanamazi banyoye ataninjya bariye. Abasirikare b'u Burundi bashobora kumara ahantu kwezi ataravitayima bafise kandi bakitunga. Ivyo vyose barabitojwe barabizi. Rero kuvuga ko boshobora gutakaza abasirikare 9,000 mu gihe gito nk'ico ni ibintu bidashoboka mu bisanzwe. Mu gihe n'abanyagihugu bo muri Kongo, abanyagihugu ba RDC mu bisanzwe hamaze gupfa umubare uri hasi cyane y'ababana 9,000 mu gihe haba intambara zikaze. Ahantu hose habera intambara zikaze n'ahantu hapfiriye abantu bangana uko. No muri Goma nta bapfiriyeho bangana uko. Murumva ko rero mu mikorere y'igisirikare hari ibipimo mu bisanzwe bita ratio, hari ibipimo biba bizwi by'abantu bashobora gupfa ku rugamba, kandi nta na rimwe ivyo bipimo bishobora kurenga 30%. Nta n'umunsi n'umwe bishobora kurenga 30%. Mu gihe rero 30% ngaho bari kuba niburi 2,800 uko, murumva ko bavuze 9,000 baba bavuze 60 hafi kwijana. Mu gihe ata kintu gikomeye gose cyabaye nko gutegwa nka bomba atomike, naho nyine ukayitera aho hantu mu gisagara cyose, biragoye ko abo bantu bashobora gupfa. Musanzwe rero ivyo bimvuye tubayavuze nibiharuro birenze ibipimo rwose, birenze n'ibipimo vyemewe n'isi mu bijanye no gutakaza abasirikare ku rugamba. Ivyo nkibaza ko abasirikare bacu bavyumva n'ingoga bavuga ati ahubwo abantu n'abasazi ntibakomeye neza. N'umunyagihugu mutoya arashobora kumva, n'umuntu afise ubumenyi buke mu bya gisirikare arashobora kumva ko ibintu ari kinyoma. Musanzwe ico biba bigamije n'igiki? M23 kiragerageza guca intege abasirikare b'u Burundi, kandi n'abene gihugu b'u Burundi baba bagomba kubaca intege kubera ko igihugu cyabo kiriko kiratakaza abasirikare b'umurengera muri izo ntambara. Ariko abanyagihugu turagomba kusura kubavunira akagohe, tubibutse tubabwire mu bisanzwe bigire ku mateka y'abasirikare b'u Burundi, bigire ku mateka y'igihugu cyacu mu bijanye no mu ntambara mu bisanzwe. Hama bakagomba kumenya ko iterambere n'umutekano mu bisanzwe ntibikurwaho n'ibihuha, ahubwo dukwiye kwikomeza no gushigikira inzego z'umutekano w'igihugu, inzego za gisirikare z'igihugu cyacu. Ikico rero norangiriza ko mu bisanzwe ivyatangajwe n'icegera ca M23 cy'umuvugizi wa M23 wa Alliance Fleuve Congo ni ibinyoma musanzwe bikomeye bidafise ishingiro, kandi bikwiye gucibwa intege mu bisanzwe. Bibaye ngombwa n'ivyemezo mpuguke mpuzamakungu bikabijamwo, ivyemezo vya expert bawe bakabica intege mu bisanzwe. Abarundi rero bakwiye kuguma bashigikiye inzego z'igihugu, twese tukazishigikira, na cyane cyane tugashigikira abasirikare bacu, kubera ko bariko barashira ubuzima bwabo mu kaga mu biyogarukana amahoro mu karere, kubera ko bakingiye Kongo natwe baba badukingiye, bakingiye umwanya natwe baba badukingiye. Musanzwe nta gisirikare na kimwe ku isi cemewe cyoshobora gutakaza abarenga 9,000 mu gihe kitababa n'imyaka 3, kiretse habaye genocide canke bombardement nucléaire. Ivyo byose rero bidashitse ntishobora gukunda mu bisanzwe kwasuda bangana uko bopfa. Rero turasaba ko abantu bose bakomeza bagakora ubusesanguzi, bagakora ubushishozi imbere yo kwemera ivyo binyoma vyama bica ku mbuga ngurukanabumenyi bitangazwa n'ibinyamakuru vya M23. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiranye, twongera duca intege aba bakozi babo ba Scovia. Muri Scovia hagaze mu Rwanda, akamera muri Kongo yerekana M23 iriko yica abasoda ba Kongo babirukako, avuga ngo niba giye ikintu yatutse ngo arakanyagwa, ngo baramwisha arakanyagwa. Izo video n'ubu kuri YouTube ziracariho, muca mwumva ko abanyamakuru nabo nyine ntibakora ubusesanguzi, ahubwo baza gukora propaganda y'imigwi y'iterabwoba nka M23. Murakoze mwandanye mukurikirana rero Isomo TV, mukoreshe ya mu partage, abantu bose bayimenye, kubera ko ni televiziyo icaka amakuru yizewe kandi y'ukuri.
umwaka mushasha mwiza. Murakoze kubana natwe.